Ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 ntwarante umwaka wa 2025 niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye baganuka bavuye mu rugendo barimwo mu gihugu ca Serbia, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we umukuru w'igihugu ca Serbia. Bikuru vyaranze urwo rugendo tubishikirizwa na Rosine Girene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri urwo rugendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Serbia, aho basuye kuganira bararabira hamwe uko imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia bwifashe, bariha n'ihangiro ryo gusubira kubutsimbataza no kubukomeza. Ico cifuzo rero caragaragaye biciye mu masezerano yaciye ategwa ko umukono, amasezerano yo gushigikirana no guhanahana ubumenyi mu bisata bitandukanye, aho twovuga cane cane igisata co kuduza ubutunzi, igisata c'uburimyi, igisata c'ubuhinga bwa none, igisata c'indero, igisata c'abarukerarugendo, igisata c'inkino, harashirwaho n'umugwi wo gukurikirana ayo masezerano, eka n'ibindi bisata vyose hamwe uko biri 9. Harashizweho kandi koroherezwa ruja n'uruza rw'abafise impapuro z'inzira z'akazi be n'abari mu gisata c'imigenderanire. Ivyo vyose rero vyaje vyerekana yuko abakuru b'ibihugu uko ari babiri bihaye ihangiro yo gusimbataza iyo migenderanire. Muri ako karyo kugo rugendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kuvugana kandi na mugenzi we kuvyerekeye ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere na cane cane mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, eka no kw'isi, aho mbere basubiriye gushimangira yuko umuti w'ibibazo vyose udashobora kuboneka mu ntambara, ahubwo ko ari ugucisha mu biganiro. Baraganiriye kandi no kuvyerekeye gushigikirana mu nzego mpuzamakungu, aho Burundi bwasubiye kwemanga yuko bushigikiye igihugu ca Serbia kuvyerekeye ikibazo ca Kosovo, agace gashaka kwiyomora, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yasubiye gushimangira aremeza yuko Burundi bwubahiriza ibigenga amashirahamwe mpuzamakungu, bwubahiriza imbibe z'ibihugu eka n'ubwigenge bw'igihugu. Kubw'ivyo rero gace ka Kosovo gasanzwe kabonwa yuko ari agace kari mu gihugu ca Serbia atari agace kigenga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gutera intege mugenzi we ariko arategura igikorwa gikomeye cane cihayanishwa gurishwa rizoba mu 2027, aho ibihugu vyinshi bizoshobora kwerekana ivyoshobora kuranga ibihugu vyabo. Kubw'urwo rubanza nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranemeye yuko Uburundi buzokwitaba ico gikorwa. Hambavu yo kubonana n'umukuru w'igihugu ca Serbia, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'urongoye inama nshingamateka ya Serbia, aho baganiriye ku bibazo bitandukanye bihagaze cane cane ku neza y'abenegihugu. Aho rero baraganiriye ingene ayo masezerano yatewe ku mukono yoshigikirwa ko cane kugira ngo ashobore kuzanira kunguko umwenegihugu wese. Baraganiye kandi n'ingene inama nshingamateka ya Serbia yoshobora gukorana n'inama nshingamateka y'u Burundi kugira bahanahana ubumenyi, bafashanye mu bikorwa bitandukanye ku neza y'abenegihugu b'Abarundi eka nabo mu gihugu ca Serbia. Yaboneyeho n'akaryo ko kumutembereza mu nyubako y'inama nshingamateka ifise kahise gakomeye cane yubatswe mu gihe igihugu citwa Yugoslavie, aho mbere yaciye anamusigurira ico isigura cane ibicapo biri kuri iyo nyubako. Hambavu yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye ibigo bitandukanye kugira ngo ashobore kurahura ubumenyi, ariko mu ntumbero yo gusimbataza imigenderanire no gushikirana mu bisata igihugu ca Serbia gisanzwe carateye intambwe ikomeye cane. Muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendeye ikigo Vlatacom, aho ikigo gisanzwe gihingura ibikoresho umuntu ashobora abona, ariko n'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none kugira ngo bakingire umwenegihugu wese, kugira ngo bashobore guteza imbere umutekano, aho umutekano wo mu kirere, wo mu mazi, eka no kw'isi yumye. Ni muri iyo ntumbero rero banaganiriye n'ingene boshigikirana n'u Burundi mu ntumbero yo gusimbataza ico gisata c'umutekano no kwivuna abansi.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi mu kigo c'ubuhinga bwa none, aho ico kigo gisanzwe gishigikira cane urwaruka rusanzwe rufise imigambi yo kwiteza imbere mu buhinga bwa none, bufise ubuhinga bashobora no gushora hanze y'igihugu. Aho rero mu gihe dusanzwe tuzi yuko Burundi nabwo bwatanguye imigambi yo gushikira urwaruka na cane cane wa mugambi payeje, yaboneyeho akaryo ko kuraba uko ico kigo n'uwo mugambi payeje eka n'ikigo kiya ca Rusi n'ibindi bigo bisanzwe bishikira urwaruka vyoshira inguvu hamwe kugira ngo n'abarundi urwaruka rw'Uburundi rufise impano zitandukanye mu buhinga bwa none bushobora gushigikirwa tuwigiye ku bandi kugira ngo izo mpano zishobore gutanga ubuhinga bugezweho nabo bashobore kwiteza imbere muri ico gisata. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mu ntumbero yo kugendera ibibanza vy'iratiro bisanzwe bifise n'insiguro ikomeye mu buzima bwa Serbia, yaragendeye kandi ikibanza bitiriye umusoda atamenyekanye, aho yashoboye kwibuka abaguye ku rugamba rwo kurwanira ukwikukira kw'igihugu ca Serbia. Inyuma yaho yaragendeye kandi no mu kigo ciswe c'iratiro Musée de Yougoslavie, ciswe kandi inzu y'amashurwe, aho haruhutse uwagize uruhara rukomeye cane mu kugira ngo igihugu ca Serbia gishobore kwikukira, uwo nawe akaba ari Maréchal Josip Broz yiswe Tito, akaba yari umukuru w'igihugu muri ico gihe kandi yarafitiye imigenderanire myiza cane, yarakunda umugabane wa Afrika, ibihugu vya Afrika, eka n'umunsi Afrika ihimbaza ubumwe bwa Afrika uva ku munsi w'amavukiro w'uwo muhisi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi barashoboye kumwereka kandi umugambi Waterfront yerekana ingene bateza imbere igice ca Belgrade, kikaba igice ciza cane c'iratiro kirimwo inyubako zigezweho zisa neza, aho mbere bashoboye kuganira no ku Burundi busanzwe buriko burategura Uburundi, ishusho ry'Uburundi buteye imbere, Uburundi bwishira bukizana, aho natwe twifuza ko azoba ari igihugu ca kaka gisayangana. Hambavu y'urwo rugendo nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana nawe nyene na mugenzi we umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia, aho mbere basubiye guhura, aho mwibuka yuko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu wa Serbia yari yaje no kwifatikanya no gushikira umutamukanyi w'umukuru w'igihugu wacu mu gihe koraniro ry'abakenyezi b'imboneza. Kari akaryo ko gusubira guhura no kuganira ku bisata bitandukanye basanzwe barangura na cane cane vyerekeye ineza y'umukenyezi be n'ineza y'umwana. Yaramutembereje aramwereka ibibanza bitandukanye vy'iratiro. Bwa mbere nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ari kumwe na mugenzi we umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia baragiye gutemberera ikibanza c'iratiro c'igisirikare, aho yashoboye kuboneraho kahise n'ubuzima bw'igisirikare c'ico gihugu. Baragendeye kandi ikigo co gukingira abana aho musanzwe muzi yuko mu vyenya n'icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu arangura biciye muri fondation mugira neza canke biciye mu biro vy'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere, asanzwe ashimikira cane ku neza y'umwana. Kari akaryo rero ko guhanahana ubumenyi no kubona ibihakorerwayo, na cane cane ko ico kigo gisanzwe kirimwo abavyeyi n'abana ba ntahonikora, yarabahaye arabaganiriza, arabaremesha, arabibutsa yuko bategerezwa kugumana ivyizigiro kuko aribo kazoza. Nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu yaragendeye kandi isengero Saint Sava y'aba-Orthodoxe, isanzwe nayo nyene iri mu vyerekana akaranga muri kahise kabene igihugu wo muri Serbia, eka no mu kwizera kwabo. Yaragendeye kandi ikibanza c'iratiro cagenewe umugabane wa Afrika, aho basanga ibikoresho bitandukanye vyerekana akaranga k'ibihugu bitandukanye vya Afrika. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyagiye kuhatemberera gusa ngo hasige uko oya, ahubwo yarasizeyo n'ibimenyetso bimwe bimwe biranga akaranga k'u Burundi. Yarashoboye kubaha ibiseke, arabaha inkoko, aratanga n'ingoma yarungikanywe na nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo hagize uwundi agiye kugendera ico kibanza c'iratiro ashobore kubona natwe ibiranga igihugu c'u Burundi muri iyo ntumbero yo guhanahana ubumenyi ku karanga kacu.
nyene icubahiro umutamukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi ikigo ciratiro ca Yugoslavie citirirwa kandi inzu y'amashurwe aho naho nyene yibutse uwo yagize uruhara yahoze ari umukuru w'igihugu ca Serbia yagize uruhara rudasanzwe kugira ngo ico gihugu gishobore kwikukira. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye kandi ikigo c'iterambere c'abana bakiri bato, ikigo kiriko cubatswe na nyene icubahiro umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia mu ntumbero yo gushigikira abana bakiri bato cane kuva bakivuka bakiri bato cane abo musanzwe muzi yuko nkuko nari nabivuze kiri kandi mu mwitwarariko wa nyene icubahiro umutamukanyi w'igihugu c'u Burundi. Rero yari nawe agendeye ico kigo ubwa mbere kuko cubatswe vuba kikaba kizotangura mu misi iri imbere. Aho hose muri izo ngendo n'ivyo bibanza yagiye aratemberera mu gutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye ari kumwe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia aho kabaye n'akaryo kuri ba nyene icubahiro ko ari babiri bo kubandanya batsimbataza ubucuti n'ubugenzi hagati yabo. Rero inyuma y'ugo rugendo twovuga yuko guguruye umuryango ku murundi wese ku mugwiza atunga wese ku munyamitahe wese kuko abakuru b'ibihugu ba nyene icubahiro baremeje yuko ivyo bihugu bibiri bigiye gushigikirana muri ivyo bisata bitandukana. Umurundi wese rero ari muri ivyo bisata rwa mukerarugendo rw'inkino ubuhinga bwa none uburimyi indero eka naho umurundi wese gufata ijyambere kugira ngo ayo masezerano ashobore gutanga ivyamwa kuko tuba dushigikiwe na leta mvyeyi leta nkozi. Ikindi ntosozera ntavuze ni kungene ico gihugu ca Serbia cakiriye abavyeyi bacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi na nyene icubahiro mutamukanyi wiwe mu buryo butangaje cane babakiriye neza cane nko mu muryango nk'abavukanyi ivyagaragaye byashoboye kugaragaza kandi urukundo n'ubucuti ico gihugu gifitiye igihugu c'u Burundi be n'abarundi. Radio Television